Ubu tuvugana hari intambara mu bafana b'umuziki w'u Burundi, aho baba bariko bavuga amajambo menshi bavuga ati ninde muririmvyi yaranze umwaka duhejeje wa 2025, ati ninde muririmvyi yitwaye neza mu mwaka duhejeje. Uyu munsi renje kukurabira hagati y'uyu muririmvyi Satbi ndetse na Kirikou Akili, ninde muririmvyi yitwaye neza, ninde muririmvyi twavuga ko yabaye muririmvyi w'umwaka muri 2025. Abantu nanje muri kiganiro ndabizi iki kiganiro kiraza guhera twemeranya duti uyu niwe muririmvyi yabaye w'umwaka, kubera ko nabakoreye ubusesanguzi bwimbitse muraza kugenda mubibona abana nanje. Ndabara mukije nongera ndabaha ikaze ukaba uri mushasha kuri YouTube channel. Icyo ngusavye no kubanzwa kanda subscribe kugira ngo ntere intege, nimba usanzwe warayikanze naho uri umuntu wanje ndakwemera cyane. Shirako jam uje no muri commentaire umbwira ati courage kugira ngo tuze tubandanye tubana no mu biganiro bigiye bitandukanye. Nkuko nababwiye tuje kurabira hamwe hagati ya Satbi ndetse na Kirikou Akili, ninde muririmvyi yaranze umwaka wa 2025, ninde muririmvyi yitwaye neza. Abana nanje tukene tubarabira bimwe mu bikorwa bagiye bakora abantu baririmbyi, biba ari navyo biza kutweka ko atumuririmvyi niwe yitwaye neza. Turahera kuri Satbi satura amabafre. Uyu Satbi rero indirimbo ya mbere yasohoye mu mwaka wa 2025 ni indirimbo yitwa Andomaje. Ubu tuvugana ikaba umeze amezi agera kuri 10. Iyo ndirimbo Andomaje ikaba yarabwe n'abantu bangana n'ibihumbi 255. Iyo niyo ndirimbo ya mbere yatanguye gushira habona mu uyu mwaka wa 2025. Indirimbo ya kabiri yakurikije Satbi ni indirimbo yitwa Kirisese. Iyo ndirimbo Kirisese yayikoranye n'umuririmbyi yitwa Shampoo Makenzo. Indirimbo mwarayikunze cyane ndetse yagiye irabwa cyane. Iyi ndirimbo ikaba ifise abaviews angana ni miliyoni 3 n'ibihumbi 200. Urumva ko n'amaviews menshi mu gihe cy'amezi agera kuri 5. Indirimbo ya gatatu Satbi yabandanije mu mwaka wa 2025 kuko niwo turiko turarabamwo tubona umuririmbyi yitwaye neza mu mwaka. No kuvuga umuririmbyi Satbi indirimbo yaciye akurikiza na indirimbo yitwa Umutu. Iyo ndirimbo Umutu akaba yikoranye n'umuririmbyi yitwa Shampoo nako akaba yikoranye n'umuririmbyi yitwa Ibra wo mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Iyo ndirimbo nayo ikaba ari indirimbo abantu benshi twakunze mwakunze, ikaba ifise amaviews angana n'umuriyoni n'ibihumbi 100 ndetse ikaba imaze igihe kingana n'amezi 3 ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko indirimbo Umutu nanye n'indirimbo yavyitwayemo neza. Inyuma ya Umutu Satbi yarabandanije arasohora iyindi indirimbo yitwa Machine. Iyo ndirimbo yoyo ikaba imeze nka shasha, aho igimaze ukwezi kumwe konyene ku rubuga rwa YouTube, ariko ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana n'ibihumbi 672. Urumva ko n'abantu benshi cyane bagiye baraba indirimbo. Uyu muririmbyi Satbi ubona ko atigeze tunyoteza mu mwaka kubera ko yagiye adutamo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Turabona yuko hari n'indi ndirimbo aheruka kudushirako kuduha iyi ndirimbo yitwa Gwanyobeye, nayo ikaba imaze indwi zigera kuri 3 zonyene. Urumva nta n'ukwezi irakwiza, ariko ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana n'ibihumbi 138. Uyu muririmbyi Satbi urabona ko ari umuririmbyi yagiye akora cyane, kubera ko izi ni indirimbo zigera kuri 5 yakoze ubwiwe akazishira kuri YouTube channel yiwe, ariko ntago arizo zonyene kubera ko hari n'indi ndirimbo yagaragayemo ariko yari featuring yari yatanze. Iyi ndirimbo yitwa Gakado yayikoranye n'umuririmbyi Moni ya Frere. Urumva ko indirimbo nanyene indirimbo yakunzwe cyane kubera ko ku rubuga rwa YouTube imaze amezi agera kuri 7 yonyene. Ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana n'umuriyoni n'ibihumbi 200. Urumva ko indirimbo zose Satbi yagiye asohora indirimbo zagiye zitwara neza, ndetse ubona ko ari indirimbo zigera hafi zose hamwe zingana indirimbo yagaragayemo zigera kuri 6. Urumva ko n'umuririmbyi yakoze cyane, n'umuririmbyi yakoze indirimbo zigakundwa, n'umuririmbyi yavyitwayemo neza. Uyu Satbi rero ubu tuvugana ku rubuga rwa YouTube akaba afise
aba subscribers bangana n'ibihumbi 445. urumva ko na subscribers benshi cyane. Nibaza yuko ari nawe muririmbyi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi afise aba subscribers benshi ku rubuga rwa YouTube. Tuvuye kwa Satbi rero cyo tuja kwa mugenzi wiwe Kirikou Akili, turamena ibikorwa yashize ahabona, turangene yitwaye mu mwaka, hanyuma tuze guca tuba kompara mu nyuma. Reka tuje kwa Kirikou Akili naho. Uyu Kirikou Akili nawe rero tumuvuge ko Kirikou Akili umwaka wa 2025 n'umwaka yagiye agaragara mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Ndavuga nk'indirimbo ahanihe, indirimbo yabaye hit, ikaba mega hit mbere niko no bivuga mu Burundi, yarafatishije mu Rwanda, muri EAC ndetse no kwisi yose muri rusange, kuko iyi ndirimbo ubu tuvugana ifise imiliyoni 8 z'abantu bayiravye ku rubuga rwa YouTube mu mezi agera kuri 5 yonyene. Urumva ko n'abantu benshi. Reka cengira ko ndanabarabira n'izindi muri zimwe mu ndirimbo Kirikou Akili yagiye agaragaramo. Kirikou Akili yaragaragaye mu ndirimbo yitwa Deep. Iyo ndirimbo Deep yayikoranye na Double J ndetse na Rinoji. Iyo ndirimbo ikamaze igihe kingana n'amezi 2 yonyene, ariko ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana no miliyoni n'ibihumbi 500. Ikindi gikorwa uyu muririmbyi Kirikou Akili yagaragayemo ni indirimbo yitwa Ntagaso. Iyo ndirimbo Ntagaso yayikoranye na Double J ndetse na B-Face on the floor. Iyi ndirimbo nayo ni indirimbo tubona ko yakunzwe ku rwego rushimishije, kubera ko imaze amezi agera kuri 6, ariko ubu tuvugana na nyene ikaba yarakwije abantu bangana n'imiliyoni 2 z'amaviews, ni kuvuga 2 million kuri YouTube. Urumva ko ni indirimbo nayo ubwayo yagiye ikundwa. Ndetse n'indi ndirimbo tubona yagaragayemo nayo, iyi ndirimbo ikaba yitwa Noma. Iyi ndirimbo Noma Kirikou Akili yayikoranye n'uyu muririmbyi yitwa Rich Boy ndetse na Double J hamwe na DJ Phil Byte. Iyi ndirimbo Noma nayo ni indirimbo nziza cyane, kubera ko ubu tuvugana irafise abantu bangana n'ibihumbi 187 mu kiringo c'amezi agera kuri 3 yonyene. Izo nizo ndirimbo uko ari zine umuririmbyi Kirikou Akili yagiye agaragaramo mu mwaka wa 2025. Kirikou Akili rero kuri YouTube yiwe ubu tuvugana akaba afise abantu bangana n'ibihumbi 385 bamukurikirana. Urumva ko nawe nyene n'abantu benshi cyane, si abantu baki. Imbere yuko mvuga aho mpagaze, tubwire wewe wakurikiranye kino kiganiro hagati ya Kirikou Akili ndetse na Satbi, ninde ubona twohagashimwe ko muririmbyi w'umwaka, ninde twotora ko yigenjeje neza mu mwaka? Ja muri commentaire ugire ico uvuze kugira ngo nanje ncenza ndababwire aho mpagaze. Uruhande rw'wanje rero rumeze uko. Umuririmbyi Satbi ni umuririmbyi yakoze cyane, yakoze ndetse indirimbo nyinshi, amakorabo ari international, kubera ntago yakoranye n'abarundi gusa. Urumva ko Satbi ni umuririmbyi yakoze cyane. Ku ruhande rwanje niwe notora nk'umuririmbyi w'umwaka, mu gihe Kirikou Akili nawe no mutora nk'umuririmbyi yakoze indirimbo y'umwaka. Ese ibi bintu mvuze turavyemeranya ko? Ja muri commentaire nawe uvuge uko ubibona. Wakoze rero kubona nanje muri iki kiganiro. Icyo ndagusaba, nimba utarakanda subscribe ntugende utayikanze, ushire ko j'aime ndetse uje no muri commentaire tubwire hagati ya Kirikou Akili ndetse na Satbi ninde muririmbyi w'umwaka. Tuzohurira mu kiganiro gikurikira. Big Dream TV.